bita Superbad. Amadesa agomba kuba amakofi. Twakiriye umuvandimwe Habyanira Jeremy atazira Amadesa. Ego hamwe n'ibyo twarashoboye nk'uko dusanzwe tubizi Superbad ni umubyeyi wa benshi kandi Superbad uno munsi dusanzwe turi uruganda ruhingura amabati n'imisumari kandi byiza bikomeye. Hanyuma tukaba umukoresha mukuru akaba yumvise akamo katewe na mwene data uyu ari imbere yanyu kandi ari imbere ya benshi baza kumukurikirana, avuga ko akeneye ko akubitwa inkoni. Rero ko gukubitwa inkoni muri Superbad ni ukuri nta nkoni dukubita abantu, kubita imisumari. mugabo uyu mubyeyi abyumvise urumva ari igihe umuntu ashobora gukoresha imvugo ariko umukoresha mukuru we yaciye amwumviriza cyane, avuga uyu muntu arazuza muri Superbad. Rero kuri uyu munsi urabona ko ari muri Superbad, aha ni muri Superbad. Hanyuma icyangiwe kuri we yaciye avuga uyu muntu kuko ari ibintu yagiye avuga ko afise inzara ko iri mu magufa. Hanyuma ariho n'ikindi yavuze ko ashaka kumubona, kandi ariho n'ikindi yaciye yongera ko avuga kandi azoca amusengera mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mukoresha ni umuntu akunda abantu basenga kandi akunda abantu bamusenga cyane. Rero hamwe n'ibyo we ntakoresha amajambo menshi, icyo yaciye avuga ntaco uyu muntu azoze muri Superbad, hanyuma tuce tumwakira nka kumwe ari umubyeyi w'abantu benshi. Umukoresha dufise ni umubyeyi w'abantu benshi, ni umubyeyi agendana igihugu cy'u Burundi ku mutima. Rero yumvise umuntu ateye akamwe nako onye ni ukuri ni ikintu atirengagiza. Rero hamwe n'ibyo reka tubashikirize gusa ari ikintu mwemereye Superbad tuca dukora mu kanya, ikintu kijanye no guca ugenda uterura ry'abati rya Superbad iraremereye, sinzi ko uhava urishobora uri wenyine kuko ni ibati rikomeye kandi rikwije n'ibindi. Ego hanyuma n'ikindi numvise ko uzoca uririmba Superbad, niyo ndirimbo urumva ko tuzoca tuyikwishyuza. Rero hamwe n'ibyo reka tubashikirize umusumari. Iyo ni imisumari. Twebwe dutanga amabati n'imisumari n'ibindi, kuko numvise mu nyuma wacu uvuga ko ngo ukeneye kuzokubakisha Superbad iki. Rero hamwe n'ibyo iyi niyo ya message ivuye kwa nyakubahwa umurongozi mukuru wa Superbad. kumvisha ko yivuye kwashima sinabizi ko mubonana n'umuvyeyi afise umutima, kumbe narize ngo ni Natasha wenyene, kumbe hariho n'abandi bavyeyi bafise umutima mwiza. Ashimira n'iki gukorana Kings Family Burundi, ashima jewe no kuri mukete mutama nyakubahwa, Imana imwezagire imugirize imigisha. Abo jewe namusengera sinajya data njyamo abo mabikisha sinaga data njyamo njya mutangiranda. Amen. Imana ndabusengera n'umuvyeyi, Imana imufashe umurinda bisi, Imana nukura zorani umutima mwiza wo gutanga ibyo adakoreye n'uyundi n'ubundi azomukorera nagaso abona so zakishwa. Ndabona ko Amadesa ashobora kuza neza muri ibintu byabo.
murabona ifoto ya super bati bita Amadesa muri neme kuya uko Numurabe Amadesa point ni umwana huuma sosa kishwa murabona ana maloko bara ne hapa wana Amadesa sa wana mabati hari ngaho inga batwere ya mabati yose wavuza kuzora wikorera kwa barizo hano kumamutse nabonye super bende ngo imizigo ntayo igihe cyose uzoza kurondera imizigo muri Superbat uzosanga yuzuye murabona bariko barapakira ni original ni original kabisa katumbe ko cyo ndishobora mparimu Yes bakunzi ba Pisho Media ubu tuvugana turi mu Ruganda neza na neza muri Superbat tubona urumva hariya ku imashini biriko birakora hariya full mizigo ile niyo bita Superbat nuko rero mba Superbat nta numwe yirengagiza abantu bose ni fresh ara nk'umuntu nka Amadesa agiye kubitwa imisumari ubu rero aha niyo bita muri Superbat umwanya sawe ko barakora abaza gupakira abaza gutora imizigo bana yuko imizigo ni iruzuye haba BG28 BG32 amabati yose murashobora kuyasanga ngaha muri Superbat je simbi base mavumba mubandanye mu supportinga kandi munishikira n'ivyacu uruganda rwacu igihugu cyacu amabati yacu imisumari yacu ndabakunda cyane.